Imwe mu miti itangwa k'akarorero muyizimvye ariko itigera ihara ku masoko y'imiti yo mw'ibarabara ni nka Decapine y'amazi. Uwo muti usanzwe uvura ingwara zo mu mitsi yo mu mutwe. Mu mafarumasi azwi ntugurwa munsi y'ibihumbi 58, ariko ukora bayidandariza mw'ibarabara ugurwa ibihumbi 35. Isoko ryo muri bayidandaza rivuga ko nabo baba bayiranguye ku mafaranga make cyane. Aha gatangwa karorero kumwe mu bari mu nzego z'umutekano aheruka kugurisha kuri abo badandaza mw'ibarabara ku mafaranga ibihumbi 15 gusa. Uwundi muti utangwa k'akarorero ni nka Clomasol Colire. Uwo muti ukoreshwa mu gukinga ingwara zimwe zimwe zifatira ku maso. Mu mafarumasi azwi uwo muti ugurwa amafaranga ibihumbi 28. Ariko rimwe amasoko yacu mu bidandariza mw'ibarabara rivuga ko bo bashobora kuwutanga ku bihumbi 200 mu gihe baba uranguye hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 12. Colchicine umuti uvura ingwara za gute, Armazol H umuti uvura ingwara y'umuvuduko w'amaraso n'indi miti komakomeye y'inyamahanga iyo bakunze kuyita specialite ntigera ihara kuri abo bayidandariza mw'ibarabara. Mu birukira iyo miti idandarizwa mw'ibarabara harimo n'amafarumasi mato mato. Kubwo amasoko ya RPA ayatari make muri yo arakunze kurangura mw'ibarabara imwe mu miti baba bakeneye. Abo bayidandariza mw'ibarabara rero abenshi muri bo barabaye abatunzi. Uyu munsi niyo biramutse bishitse abapolisi bagakora umukwabo bakabafata bamara umwanya rumara hakora inoti. Uruganda rwa RPA twasubiye kurondera umushikiranganje w'amagara y'abantu uyu munsi ntigeze atwitaba canke ngo yishure ku butumwa bugufi twamwandikiye.